barakubesha kandi biza ndakubarira ukaramuka utabikoze ko ndabikubwiye burya hari umuntu wose nkiziriko je ntusanga ninde yamugutwaye ko ku nguvu wa mumbari wagutwaye ku nguvu sishobora kukwemerera ko umwana wanje azoja kwicwa n'inzara ngo ejo baze bampamagare ngo genda urabe kirazi yiciwe n'inzara mu nzu nta nzara ikiramwica ndiko nagusaba Mukinzobe uko kamaso ameze nk'inyana ndakabona kajya nikaza ntusubira kukugururira kuko urabona ubwa mbere warugururiye Annette ndavyihoza kujya nari namaze kumuheba sawa urugura Antoinette ndavyihoza kandi mugabo ngira nuko ntari bwakubwire nico kibazo cyahabaye Aniela nawe nyene waramwugururiye ujya nari namuhebye ubu rero yego we ntabyo wamenye nico gituma niko nakubwira ujya arise rero kumutanga niyaza ntumugururira kuko ubu hariho uri mu kinanira niwe aza kuza yitwa Planta niyakubwira izina ati umubaza ati wowe uje kurondera boss wanje sigura amwizina ritandukanye niryo ntumwugururire Planta sawa unaniwe kugibuka wumve Plante igitego uri kwanyuma Plante nagira kari zimwe zo mu mushatsi navyo nyene niko bavyita mugabo uze kumva Planta uyo niyaza sawa nawe nyene tuzobona na rimwe kabiri irigira gatataje ntuzo mwugururire ubu nta mukobwa numwe azozaraza ngaha amara kabiri ngaha tubonanye ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu hariya kuko hari undi turiko turavugana abikiriri yitwa Sienta wewe niho dushobora kuzomorana gatatu kane ugendere kwa mategeko wanyumvise akazi keza rero wewe ego ndaje nzanya ijya kontake nzanya kontake muri shambi wanje burya sha muhungu wewe uje narinda gukeneye sinashotse ndakuvugisha nabonye ko waje mugabo rero kuri apere je narumvise amakuru y'ujya mushikawe ko yoba yaravanye n'umugabo uyoba ari wanyu yego ari muhira kabisa ujya mushikawe nukatumva je mu bisanzwe rujya rugo nabona ko rutazorama rwari kurama kuko ujya mwana ntashobora kuba mu buzima bubi kujya mugabo ibintu biteye ubwoba biteye agahinda kubona umwana w'imyaka mike nka kurya agenda kwizingira ku bukene hajya yakurikiye ubukene hajya ntiyakurikiye umugabo hajya yakurikiye urumva umwana agakurikira ubukene byarambabaje byambabaza nka buri mwenda bigenza mugabo nyene nukatumva hakundi basi byacitse byanamaze gushika bakubwira ko yakurikiye urukundo atamugabo yakurikiye umva yakurikiye urukundo n'amahera urukundo rutagira ibikorwa ruba rupfuye nanjye nari mvuye ngaho ku mugenzi wanjye civuga ati cenga burya ndakubwira ikintu urukundo rutagira inoti rumara umwanya rumara niko bimeze uko yaba afise amafaranga simona ko yari kuva ku mugabo wiwe erega none worara inzara gatatu kandi utari mu masengesho mbe yari umukristo ko nibuka umengo yari umusiramu kuko je nzi yuko kajya gahungu kamugisha nakoresha urya mwarabu n'umwarabu yahombe nta bwarabu buriyo bajya n'abantu bahuye n'ubukene bwinshi gose bakaca bashaka kubwanduza abandi cyo kintu nico kibabaje gose uti rero uvuye kuraba umugenzi wanje hajya civuga ati cenga handa baramutse ugize neza ko usanze na jewe ariho naringishika ngaha kuraba
amatungo yanje ngaha buno bworozi ico gituma aba hajya mushikawe n'ukuri yarahombye jewe nibwo bwa mbere mbonye umwana w'umukobwa yishora ku bukene abandi bana b'abakobwa bose bakurikira amahera mugabo we yararavye ati ubukene ngaburya reka nguyo acaragenda kurikiye ubukene bijya bintu nuka tumva naragerageje muga rero muri ubwo bukene nora bifitiye mu ruhara jewe nta bukene butahi wanje ugo ruhara n'urushino mugabwira rero bagire bujya bukene urabifise mu ruhara gute uzimam we nta kuntu ukoresha umuntu amezi 3 kamuhemba sawa amezi 3 yose agahera uzi katondi wawe ukananirwa no kumuhemba ndatahuye nirabivuze ibyo birazo ujya mugisha nakoresha jewe bwa bundi ndatahuye yuko agasozi kabaye indahiro kataba indagiro naramuhembye byiza by'abantu amafaranga ariko undavye ashobora guheranira gahimbiri nk'akajya akantu kaguma kuka mase jewe nari gushobora kugaheranira amahera narayatanze yose genda ushikana ubutumwa namuhemba ahubwo namuhemba nukuvuga hasigaye iminsi 3 naba ndamuhembe hasigaye iminsi 3 naba ndamuhembe kugira ngo nawe abone yuko ariko akorera umuntu muzima nkanje nta munsi numwe namuhembera itariki namuhemba imbere gato y'imisi 2 3 numva ko amezi 3 yose yarangiye ko ububeshi kandi je ndashobora no kumufungisha ntashobora kugenda arambika iceye umuntu nkanje ico ni iceye gikomeye urakoze kabisa ahubwo nca numva yuko n'umugore afise ibibazo n'umugore wiwe azinyere ko amezi 3 yaheze utamuhemba yaco gituma nyene ubuzima bwaciye bugenda gutya reka nkwereke mbere aya mafaranga ngomba ndaguhe uze kuyahereza madame wiwe okay bose namuhemba 150 ku kwezi rero ni 450 wewe maheruze kuyashikana ukunyene majana uze kuyashikana ukunyene ndazi yuko abagore bakenera byinshi urambera umwizigirwa nta kibazo nukuvuga yahembwa 150 ku kwezi ndaguha 450 umbera umwizigirwa uyamushikanire ntazobura utuntu duke amufasha kandi jewe ngo mbagende buramatari w'intara ya Bujumbura arampamagaye hariho inama tugomba dukorane y'abagwiza tunga b'intara nawe urimo ndumugwiza tunga ngiye kugira ngo tuvugane turabingene twoteza imbere intara yacu so rero urashikana ubwo butumwa we turi kumwego contact nayishize rero sasa ndayibona urakoze mbega mwana ubona ubuzima bwarakugoye hariya uri kandi ujya n'umugabo wawe none ko waje uri ngaha ubu nyine uzoguma ngaha ntuzosubira iwawe mama jane kuri nta mugambi mfise wo gusubira none uzoreka gusubirayo gute wowe kari twaragukosheje ega twarakiriye inkwano zarahaje turamwakira mu rugo uzoguma ngaha gute kaje nagukosheje wumva ibyo bintu bikunda ushaka yuko baja kusokoreza ibyo nari undi abisubitse mama namanza arondere yikwize hama nzojayo mama yo ntuzi amagorwa ari muri ya rugo none ndayazi ndayumva none kari wowe wayikwegeye abakobwa mugitigita mugiyagute sinzi umuntu ababwira ntibumva narakubwiye none wowe ushaka iki muri rujya rugo kujya muhungu umugabo kumunyereka yuko sawa amahoro mwana muraho turaho usanze nuko ndabwira mushikawe none azoguma ngagushika ryari yorakigu none azoguma gushika ryari kwambwira arabukuntu yosubire y'umugabo wiwari
akira amafaranga uyakuye uyakuye mbese ndi umuhungu yamamvuye kuyakorera nawe akira amafaranga kari menshi kwari menshi cyane wakuye amafaranga agabamuha urabo ndayabona ujya mu boss wa Mugisha yego yari umugozi w'umugabo ni wayampaye umuho umukobwa wawe abanifashisha muri iyi minsi none mukama yego ndazi ko abizi yuko Kirezi ari ngaho numva bigoye none kubera ko atayahaye umugabo wa Kirezi ngo abafashe mu rugo n'ikindi rero Mebya kuvuga ngo umubosi uya umugabo wuyu ngo yaramufitiye ideni ry'amezi 3 11 nadera mufiti ibyo je nta nivyo narinze byose yabimbwiye yaramurisha amafaranga yiwe ahubwo uyu niwe reka yatunyegeza ibintu byose uyu mukobwa wawe umuntu ariko akubira kara kawerewere navyo wumva uyu yarabizi byose uyu amahera nayo ujya mu patro wawe yifashisha umugabo wiwe wamugisha none imbago y'amahera akakubwira ati mene ifashisha ibyo bindi birakenewe kuza birakenewe ntegeza kubibwira mama kubera yabibwiye kubera ubwo mutunyegeza ndabanyegeziye ariko ajya amafaranga umukobwa yarariye arabizi byose uyu ibyo byo kuvuga ngo amezi 3 ngo ibiki nibiki uyarabizi uyu none bujya ariko reka dusubire inyuma gato jewe naho tuvuga ego Mugisha sibo niwe yarakenye nivyo mugabo je sinumva ingene aga mama urumva ko nojya mahera umugabo twubakanye oya wamwumvise nabi avuze ati ujya mu pataro wiwe yaramuhembye Mugisha sibo niyo yaramuhaye amahera yiwe hanyuma arayasumisha mwe muradyana Mugisha nyene urukura cyo nawe wabonye nawe wigeze ubu nabonye mugabo waraje nara ibyo najya ko byari by'amadeni uzi gute kare by'amadeni mu muntu yoguma kwideni misi yose yakubwira ati ndayahe Kirezi abariyo dodo rifashisha anagabanya ubujuju akire gabanya ubujuju uri wakuze ngayo byo mugabo uramuzi shebuja wasiboni uramuzi ayo mafaranga bakubwike wifashisha ujya mu patero wasiboniyo nayakurungikiye ariko wumvise ko avuga yuko atadena afitiye siboniyo yose yaramuhaye ariyo Mugisha mugabo wawe wabyumvise nimba rero siboniyo yarakubesha ngo yakwicishije inzara ngo amufitiye amadeni ubimenye nibyo ahubwo urazimama nawe usanzwe ujya mugabo ari njyajya imitabaho kumbe baramuha amahera akajana mu kinyegera atabyonze sindayabona nkirirwa inzara nkirwa ntubitse umukanda mu nda oya mama je bisishaka kuvyihanganira urero niho bibona mama isishaka kuvyihanganira je ngiye kumubaza neza ubazende mama je ngiye kumubaza ubaze siboniyo oya mwana garuka reka n'ibyo bintu yego yamaze gusa akazi ka baragukuri hando ry'amenyo wamutuwa amasuriye uri mu cumba genda urabishire muri ayo maso ndabona yatukuye ariko arangi asha jewe mugabo uyu mugabo ngira ngo ari ikintu ariko araronde none kwimbira kungikira Kirezi amahera yifashisha kureka atayahaye umugabo wiwe ngo abafashe mu rugo umwana aje akicwa n'inzara kandi ariwe patro wiwe ariwe mukoresha ntamuha amahera ngo abafashe mu rugo mugabo azanira umwana wanje amahera amufasha iwanje ngorane sinzi iyo bizotemba bijereka ndabirabisha amaso Nsawa nawe kumenga urihuta ugiye hewe hari ibintu ngiyemwo waruje kundara
kandi birihuta cyane uzo kugaruka cyangwa uzozejo tuvugane kuko hari ibintu ngiye mu byihuta cyane gose ntegeza kurara amazi no munsi sawa mana we kiretse niko gasigaye angana Here. What's we want? Kire ndagusabye mbwira ikintu akantu gatoyi nje kukwibariza gusa Menda kubaza wowe urangendaniye ivyo nkora byose aho nja hose n'urugo Imana yanyihezagiriye uca ubinyamo Umbiza wagakobwa abarundi barayamaze winyenzi itazi kibi itondera umurundi usake itazi kwinangura ajewe uritoye uje jewe jema madidie jura hinzi neza byakunaniye unure ku mutwe unure hasi sinkeneye kunanyikorera abyumva neza witonde ugende nyo kasubira kurere ana je kungara jewe acha kuzaje kumaganye nyenyenye ahubwo nta makuru ufite unokumwa no kufu nakumvije waje kuvuga wewe ngo mama ati jabwo nigeze tunagikuraho wari umugore wewe ahubwo nigeze tunagikuraho ukaza wigira marayika murinzi ego mama imiceri uratuzaniye igiharage turariye kumuswera wewe kumbe kigege nujya muceri yari ingereka ujya muceri na bijya biharage byari bifite icyo bihagazeko bamwiyubaha mwiyubahe nico mu darasha nkubwire wekire amafaranga umugabo wanje arahembwa wa mukecuru wowe gatora wewe mukecuru kandi ni nabo bantu mugana goma ndakubwire nutifata neza ubu kecuru je mfise bizokugora kubushika ahubwo urazi ico ntahuye yuko ujya muceri na bijya biharage wigira mugira neza gukura tu nije abona kugaburira wewe kumbe yarazana ukaca se ukazana nguje kudufasha kawipa byakunaniye kubaka muri je na wewe yari yandi ninde yari yanditswe kireze ubu nyene ntaravuga kabiri ntarahumura ibyo ni biki ndiko iya nshizi yawe ngo numuraje aza kunukira ngo menye gute ko turi ngana ngiye nshitse mu rugo ni biki kirezi na maki ahubwo baza bazinshoreke yawe bazinshoreke yawe nuka ku mwana madame kirezi mbiriza nakubwiye kwizina ry'Imana iri mu ijuru nakwiyanganira ibintu byinshi narakwiyanganira ibintu byinshi mugabo kindi uratabuye babi urumva unyangana mama yanje yigiye bashobora kumbwira yuko jewe ahubwo ntazo nafise wale tuwe na kirezi wowe mgori ndiko ndakubaza umutwe arimo amazutu arimo petrol arimo urashobora kubahuka kuva muri wanyu hariya ukaza gutuma mama yirirwa dufasha turi mu bibazo akadufasha turi mu ngorane akadufasha ari mashimwe akadufasha ari mashimwe uzanye yego none afasha nde akadufasha twese twamfashije iki ubu shanamenye ibyaha twamfashije ubu nabimenye mana ubundi ari karajya anzabira igiharage nzi yuko kivuye iwiwe kumbe kivuye amaboko y'iwawe gute ibyaho byamenyekanye ubu ndabizi mama jeri ndira gato ariko irakavuga je nkaratawura ico nyene cyombe nico nyene uvuga nkishanga gute amara ndakurira amezi 3 yose arahera umbwira ngo mpembwa dufata ku mafaranga uraguhemba yego kumbe haje baguhemba uzana ngaha baguhemba uzana ngaha cyo twakabaza uyu mugore namba karaoke
Umbi. Umugore bamuroze. Menya ubusubuntu kapo. Nindira kwanza. We Kirezi. We nakaroge ni ibyo wabikuye. Nabikuye. Wari uzi ko ibyo wari kurahisha ko bitazagaragara. Numviriza ndakubwira ikintu kimwe. Ukuri kumara inyama kimara imyezi. Kimara umwaka. Numviriza. Inyosha mbi ingana umuruzi. Sinzi umuntu yakubwira ibyo bintu. Ariko icyo womenya yaguhenze. Yaguhenze jewe najiwanye. Urumva? Naje gukurungura ndagukunda. Bashumva. Je sindi memuke ndamuke. Sinzi abagabo bameze uko kintu. Uragenda neza. Naje wanyu nagukunze urukundo gukuri. Atari urukundo rw'ubujyajya. Ndaza ndagukunda rukwereka. Urumva? Uyu ndise utwana twose twaradusangiye je nawe we. Ariko wengeye ndi mu bibazo ujiwanye. Arero uje kuca inkono nshushe uje kuri umubanyi ahora dufasha bakubesha baguhenda muri nyumviriza Kirezi ndagusabye kwabanye neza je nawe ariko ntuzusure kuza gucokura umudamu wabanje Ako kavuge ntuzusure kuza gucokura umudamu wabanje ukuri umugore wawe nashaka kuvuga n'ibyo Sura numva Uramwise. Genda. Uramwise jewe. Ntutume ngo ribara. Uramwise jewe. Ntutume ngo ribara ndakunda gusubiye ngo. Ntutume ngo ribara ngaho. Uranzi neza je ujya kunyiriza umwana nta soni. Tokage. Baraguhenze. Baraguhenze di. Wisengera guri kigoma. Nundi muzi uzakuza kunsha ubuntu tuza uje uzosanga. Jewe. Usanze natanguje kubafu. Yo ntabuze kujyo nakumwa. Kumango kwanza kuna masahani ndiga. Halo Mutama. Ni impore turashima turakoma. Uya yampaye ndavye mukaye. Abantu 18 barishe murya yazanye mu gatondo sinebwa mu vivure gusa reka ndagikorerako. Hanyuma je hari umuntu ariko aramvuruga gusa jewe no musi tuma ndamuhigisha abantu bamuntingira aho bamubona ce banyakura mugisha sibo ntuzi ko ijyambere yaranse kuturiha wari wambwiye ngo nsubire ndamuhideni ashangira ndawe ntume ko abantu bamumudondere kimya bamubonye bace bansinyara sawa reka je ndamuhigisha ndaguhinyisha umunsi mwiza di boss sasa ego muhungu sawa jen reka ndabe utunota nka tubiri ndabe yuko yohicisha atahaciye tuja gutingira hahandi sawa araza tu narindire hasha ego oya Mutama oya Tugomba biki ndamusa kwanza nuramusa umugenzi mugisha jewe sawa je ndakora mu kije kwenda mu kanyo ni hatwese cyashaka ndakabariza ikibazo kimwe haheza ameza ngahe Ndugu ndazi yuko hamaze n'ukwezi nose ukwezi kumwe kuko urambaza ngo haheza ameza ngahe ngumye nguri menshi haheza ukwezi kumwe kufise imisi ngahe none nibizi uko ari imisi 30 umunsi wa mbere uwa kabiri paka ku misi 30 umfitiye amahera angana gute hanyuma cimva ngaha ngongeye kwa boss ukwezi kwaheze mu mushahara mugisha umva cyo kintu gitahuritse kweri nari mu migambi yo kujya na telefone mfise uko ya mbere narayiriye
na migambi yo kuyijya muri rakadeni deni ufise njana amahera y'abandi oya reka nawe reka yigire ko nimusangiye ideni uza kunkopa ntimwari muri kumwe niwe narinje kuraba burya ayo mayeri turayamenyereye mugisha arafite amahera arafite amahera yaba yafise ntiyacanga hari inzira yazunguruka nawe sha ndazi ntiwaruzi ko ndi ngaha hariya ona inyuma y'iriya nzu waca hariya none reka akana karere kiwe jewe kungena ibintu bimeze hariya gacha kuba Ivone arigecha kubanuze kwaja nini hariya jewe amero mfitiye 25 nta kuntu vyomara ukwezi n'ayandi meza agendeye ko hejuru je kuri no mwanya nta kintu nsigura ndagutahure ndugumva nyumvire ndakubwira wewe uri umugenzi n'ukuri urumva je namana kubwira ati ibibazo mfise urabizi umubosi waje gushika ubu ntashaka kumpa amahera tare muri mikashi batayariye hera abone ko ntande tare muri mikashi jewe hera ujya mu boss ukorera apari ku muduga nkabona hera jumbwira ngo je hera ngira ndakwereka inuze kinabwira ko dushiramo shiramura sininda kuraba muri mikashi aha karimo 15 none ndugize ni aka rega harimo nimero z'abantu ntegereza kwishyuza amahera yawe mbega iyo nkofero yo nta bibiri birimo nushaka kumaramaza kuri imbere ivyo bitanu ndabihevye ivyo bitanu ndabihevye bampaye icuma bakama kenze mafu jenza kujyayo nyene mama kwa telefone arimo konta ahubwo makarte simu basi uzoza kuyigombora iyo uzoza kuyigombora kandi uje kuyigombora utamaye 30 rero nzogoto ja kugura izindi uhomba ama nimero yose nta kundi jeki none karacinga rero ambanze ndebe kano karato karaheze uramaramaza none ash umviriza ndakubwira jewe naho turabajama ukuri umviriza akwa telefone harimo nimero zanjye n'ukuri harimo nimero zanjye kandi nimero zikomeye hari umuntu ushaka gutelefona ashobora kumama amahera meriza basi imisi 2 basi iyi imisi 2 nakongurisha ndakabika imisi 2 uzoza ukagombora yaronse ndugu sibo abantu sibo mana sibo abantu sibo mana sibo abantu sibo mana sibo hari abantu bamye basusugurika kubera ubukene butagira izina bavuze ijambo nta numwe yabumvira baharigwa ivomo eka barakengegwa urugendo ruracari rurerure fasha mana sinze nirimuke inzira yanje huzuye mwamawa amarira n'amaganya imbere yanje hari
ndungikira umuco wawe rugira hataragira ko nzimira